Umva ukuri ibyiza birenga 10 tuza dukura mu mubirizi. Umubirizi ni iki? Ni igitegwa Imana yaremye. Kubakurikirana Bibiliya kandi banayisoma, Imana yaremye ibintu byose ari byiza kandi by'ukuri yo irabihezagira, ibona byose ari byiza. Ibyo tubisoma mu Itanguriro igice cyaho ca mbere kuva mu kumurongo waho w'icenda. Niyo mpamvu ibi byatsi tubona nibi bifungurwa tubona byose bitubera umuti igihe twabikoresheje neza. Noneho umubirizi utumariye iki? Non scientifique canke mu mvugo y'abahinga witwa Vernonia amygdalina. Noneho ifise akamaro akahe? Cyane igizwe n'ibyunyunyu byinshi bitandukanye. Igizwe na fer, icunyunyu c'icuma ku rugero rukomeye cyane, haba na za potassium, za calcium, za phosphore, za zinc, nizo bise acide folique n'ama acide ascorbique. Izo zose tuzisanga mu mubirizi cyane kandi ari nyinshi. Rero mukurikiranye umubirizi wimeza hariho hose nko mu gisagara ndetse no muri iki gihugu cyo mu Burundi n'ahandi henshi ku isi, kuko kirakonsomwa henshi ku isi, baragifata cyane haba muri za Nigeria, cyane muri Afrika kirakunzwe cyane. Niyo mpamvu ni igitegwa ciza gikomeye kandi gishobora kugufasha kikavura ingwara nyinshi zitandukanye tugiye kubabwira. Icambere nuko gifasha ama intestine canke amara gukora neza. Abantu bafata umubirizi bakaza bawunwa, amara yaba amererwa neza, nta kibazo ca constipation cyo kugumirwa bazabagira. Ikindi naco ifasha igitigu gukora neza, ama hepatite haba B na C. Kindi naco ifasha amafyigo gukora neza. Amafyigo ni gihimba ciza kandi gikora cyane, gisohora imyanda mu buryo bukomeye cyane, kandi kirabangamirwa cyane iyo abantu batagifata neza. Ariko kubaza abanyumubirizi kirabakingira kandi kikabavura amafyigo. Ikindi naco ku bantu bakunda gufata n'ingwara za AVC canke ni accident cardiovasculaire cerebral, bisobanura ko n'abantu bakunda kugwara umutima ugatera cyane cyangwa umutima ugahagarara canke akamugara mu buryo bumwe canke bitewe niyo ngwara ya AVC. Abantu bakunda gufata umubirizi murumva ko ari umuti. Ikindi naco ni thrombose, ni ingwara n'ubundi zifata cyane imitsi itwara amaraso. Nutubuye cyangwa udukayo, nutubuye tuza twirema mu mitsi ijana amaraso, bigatuma amaraso adashobora gutembera neza mu ngingo, akakabuye gashobora kubandanya kagakura, gashobora gupfa igiturumbuka mu buryo nk'ubwo bworoshe cyane. Iyo nyumubirizi n'umuti. Ikindi naco ya arteriosclerose, ni ingwara n'ubundi z'umutima. Iyo urafata umubirizi nta kibazo usubira kugira. Ikindi naco na maraso akunda kuba amazi. Urafata umubirizi urongerezwa amaraso kandi bikagenda neza, kuko teneur en fer ifise fer nyinshi, iyo nayo igatuma umushobora kugira amaraso menshi. Ikindi naco irinda diabete cyane. Munazi neza ko diabete ni ingwara ibangamiye abantu benshi ku isi, na cyane na hano mu Burundi benshi barayigwara. Ariko uzofata umubirizi nta diabete ishobora kukubangamira, cyane y'igisukari cinshi, kugira isukari nyinshi. Ikindi naco umubirizi uradesintoxika, urakuraho imyanda cyane udukorobi n'uducafu canke imyanda cyane y'uburozi ishobora kubangamira umubiri. Ikindi naco nuko ikomeza abasirikare b'umubiri, ico bise renforce au système immunitaire. Irakomeza abasirikare b'umubiri, abakunda kukinwa bakakunda no kugifungura nk'imboga ntibakunda kugwaragurika, usanga bakomeye. Ari abantu bashobora gukora nibikomeye batagwaragurika, abandi bagwaye bafatwa n'utugripe n'utundi tugwara twari twose. Iyo ufata umubirizi uba wirinze ingwara mu buryo bukomeye cyane. Ikindi naco irafasha abantu bafise sterilite, abantu bakunda batavyara cyane batavyara, haba ku bagabo no ku bagore. Ico kibazo bashaka kuza bagikemura banacirinda, baze bafata umubirizi. Ikindi naco bifasha akushuma cyane kuvyara neza. Hari gihe abakenyezi bibagora kwibaruka neza, ugasanga ibise vyatevye canke byanse kuza. Ico kibazo muze mugikemuza umubirizi. Ikindi naco ni cancer du sein, iravura cancer du sein. Irafasha cyane abakenyezi bagwara ama cancer cyane y'amabere, kuko irabangamiye cyane abakenyezi, kuko igira cancer ya kane yica abantu benshi ku isi. Munumva neza kwikomeye. Rero muze mufata umubirizi abakenyezi haba n'abakobwa, kugira ngo birinde kuza bagwara iyo cancer. Ikindi naco irafasha cyane agahimba ka prostate, gafasha cyane mwirondoka ku gitsina gabo. Rero muvuze mufata umubirizi abagabo kugira ngo bibagirire. Vyongeye kandi uno mubirizi cyo tutibagira kandi tudosiga tutavuze nuko ivura ibikomere mu buryo bukomeye cyane. Uragasekura cyangwa ukakamixa, ugakanya amazi yako, amazi y'umubirizi, gutyo ukayasiga ku gikomere aho wakomeretse, haba uruguma runini haba rutoyi. Ibyo bituma kisikatriza kikuma neza atani ngorane neza. None murumva neza ko umubirizi ufise akamaro kanini cyane. Ufatwa gute? Ufise wo ufungura wo bifata gute? Inyobwa birashobora kunyobwa
ari kinyobwa. Ikindi naco urashobora kugifungura ari imboga. Abashaka kugifata nk'imboga baze bafata amababi babanze bayinike mu mazi haba amasaha 3 kugera ku masahane, nyuma yaho bakora agasosi kayo baze bafungura, biraryoshe kandi bigenda neza. Abandi nabo baze bafata bayimixe canke badusekure amababi 3 canke 100 gram kugira ngo baze banwa haba rimwe ku munsi haba 3 mu ndwi, gutyo baba bivuye kandi bikinga indwara nyinshi. Umva ukuri.